Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Mariko igice cya 6 umurongo wa 31 haravuga ngo arababwira ati nimuze mwebwe mwenye nahiherereye mu gahinga mu ruhuke gatoya kuko hari uruja n'uruza babura ingene botamira utwo kurya. Dusangire iri jambo rivuga ngo kwiherera imbere y'Imana. Iyo umuntu ari ku kivi akabona aragitogeje niyoreka kunezerwa, canke iyo uri kurakora igikorwa cyari cyo cyose kikagenda neza, nta muntu numwe yoreka kunezerwa. Ariko nibikwiye kunezerwa gusa, igikwiriye nuko ugaruka ukiherera imbere y'Imana, cyane cyane kugira uyibwira uko vyagenze. Izi ntumwa Yesu yazitumye kwigisha, abatumye kwigisha baragaruka baramubwira uko vyagenze, baramubwira yuko abadayimoni babumviye bari banezerewe cyane. Ariko ngo muri ico gihe abantu bari uruja n'uruza. Yesu acarababwira ati nimuze mwebwe mwenyene ahiherereye muraba ukuntu mwotamira utwo kurya. Ababigishwa inyuma yo kunezerwa kw'Imana yabakoreye ibitangaza mu rugendo rw'ivuga butumwa barimwo, bategerezwa guca bagaruka imbere y'Imana bakiherera. Utu two kurya rero je ndatwita utwo kurya dusanzwe, ndatwita utwo kurya tw'ijambo ry'Imana. Inyuma yuko mukozi w'Imana ukoreshejwe ibihambaye ibikomeye mu gikorwa Imana yaguhaye, ntuzunezerwe ngo uje mu bantu nezerwe, abantu baze bakubwire ngo vyagenze neza, nukuri watubwiye ibikomeye, wadukoreye ibikomeye, nakize nabohotse, hanyuma ngo ucuge umunezerwa muri bo. Oya, urakwiye umwanya wo kugenda kwiherera imbere y'Imana kugira ubone ukuntu utamira utundi two kurya, utwo kurya tw'ijambo ry'Imana, kugira ngo bikunde ugarure inkomezi kandi bikunde uronke ivyo uzobwira abantu no mu nyuma zaho. Kuko ubandanije kumviriza aba bantu buruja n'uruza ivyo bakubwira ivyo bavuga, nagira ndakubwire ngo bizogutera ubwibone. Bimaze kugutera ubwibone udugushige hejuru. Umuntu rero yaduze hejuru mu bwibone akoroka nabi, kandi bimwe wakoze ubwa mbere bigahinduka ubusa. Ndakwinginga rero ejo ni wakoreshwa ibihambaye ibikomeye, subira inyuma imbere ya papa upfuka mu mushimire yuko ivyo wakoze ari we yabigukoresheje. Kuko burya ivyo dushobora gukora vyose naba ari twebwe twabikoze, ni Imana iba yadukoresheje. Rero ntuvyiyitirire. Abantu nabo nta kuntu umuntu yobagira, baraza bagashima, uwakiza agashima, uwabohotse agashima, nawe ugaca wumva umengo birakomeye. Oya, ntuzubishire ku mutima. Genda uce usubira imbere y'Imana, wiherere wenyene, uyishimire, wongere utamire utwo kurya ari ryo jambo ry'Imana, kugira ngo bikunde uzoronka ikindi uha abantu. Umwanya wo kwihererana n'Imana rero inyuma yo gukoreshwa ibikomeye turawukeneye cyane. Imana ibahezagire.